bakunzi bahurikana TV n'umunezero kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yuko dutangura kuganira reka tubanze dusenge. Muremyi w'ijuru n'isi, nje imbere yawe muri iki gitondo ciza, nje mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Mwami Imana, nje nguhimbaza kandi ngutazira, ngushimira urukundo rwawe rutangaje n'imbabazi zawe zigeretse ku zindi, udugirira uko bukeye n'uko bwije. Ngushimira ko ibyo wadukoreye nk'abana bawe Mwami Imana birenze ubwenge bwacu. Waduhaye Kristo ngo adupfire ku musaraba, uduha MPWEMU yera ngo atwigishe kandi aturongore, aduhishurire n'ijambo ryawe. Uduha n'ijambo kugira ngo ridutoze indero nziza, riduhindure abakobwa n'abahungu Mwami Imana buzuye kandi buzuye ugutahura. Mwami wanje Mana yanje, ndagushima kandi ndakunenahaza kubwo urukundo ruhebuje. Icyubahiro cyose kibi cyawe mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye kubyumvise. Amen, amen. Rero ijambo Imana impaye kuganira namwe uyu munsi ni ijambo rivuga ngo muri iki gihe hari bidambidambi, muri iki gihe hari ibintu biteye ubwoba. Usabe kuzura MPWEMU yera kugira ngo ihishurirwe amabanga. Haleluya. Bantu b'Imana, ndabatera intege ndondera kunywana na MPWEMU yera. Ndondera kunywana na MPWEMU yera niwe azotuma guhishurira ibihe turimo, niwe azotuma guhishurira ibyinshi, niwe azogukangura. Haleluya. Kuko abantu benshi uyu munsi turasinzirijwe n'ibihe turimo, turasinzirijwe n'intambara twumva hirya no hino, akaba arizo duhanze amaso. Turasinzirijwe n'ubukene buri mu isi, n'ibintu bibi biri mu isi, ibintu by'amayobera. Ariko ibi bihe nyene, haleluya, twari dukwiye gusaba Imana ngo itwuzuze ubushobozi bwayo, MPWEMU yera twuzure kugira ngo tubashe kwitegura. Haleluya. Ibi byari bikwiye kuduha inyota n'inzara yo kwitegura. Uyu munsi abantu ubona umenga ntibashaka kumva ijambo ry'Imana, ariko turakunda amakuru aratunezereza gose. Inkuru z'abasambanye, inkuru z'abibye, inkuru z'abicanye, inkuru z'amaskandara ariko araba mu isi, nivyo uyu munsi bikwega abantu. Ariko wari ukwiye muntu w'Imana ushira umwanya munini ku by'ubwami bwa Data. Haleluya. Haleluya. Nguko ibihe bikomeza kuba bibi, ahubwo natwe dukomeze kwegera gose, tukomeze kugira inyota. Haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana. Turasoma mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 2, dusome kuva ku murongo wa 14 dushikane ku murongo w'18. Petero abasobanurira ibyabaye, abemeza Yesu. Ariko Petero ahagararana na bamwe 11, avuga n'ijwi rirenga ati, yemwe Bayuda n'ababa i Yerusalemu mwese, ibi nimubimenye kandi nimwumvirize amajambo yanje. Aba ntibaborewe nk'uko muvyiyumvira, kuko ubu ari saa 3 z'umunsi. Ariko ivyo nivyavuzwe n'uvugishwa n'Imana Yoweri ati, bizoba mu minsi y'iherezo, niko Imana yavuze, nzosuka MPWEMU wanje ku bari n'umubiri bose, kandi abahungu n'abakobwa banyu bazovugishwa nanje, n'imisore yanyu izobona ivyo yeretswe, n'abatama banyu bazorota indoto, mbere n'abashumba banje n'abahungu n'abakobwa muri iyo minsi nzobasuka ko MPWEMU wanje bavugishwe nanje. Amen, amen. Iyi nkuru dusomye ni gihe abigishwa ba Yesu bagiye baguma mu nzu yo hejuru, kuko Yesu yari yarababwiye ati muze mugende murindirireyo, ati ntimuze muje mu gisagara, ati kuko niyo mwajayo ntacyo muzoshobora, kuko muracara abanyantege nke. Atariko muze mugende mu nzu yo hejuru murindire, ati cyo Data yasezeranye, ati uyo nta wundi ni MPWEMU yera, ati uyo niyo yaza, niwe azobagira abagabo nyabagabo gushingira intahe iki izina ryanje. Haleluya. Ati mugende murindirireyo,
ntimuze muveyo ati niyo yaza muzobona bihinduka, muzohabwa imbaraga. Haleluya. Rero naha twasomye ngo mpwemu yaramaze kubaza ko batangura kuvuga mu ndimi, abantu benshi baraho, umwese akumva ururimi rwawe, undi akumva ururimi rwawe. Baravuga ati abantu ko tuzi neza batarava ngaha, ati kandi bakaba batize, ati ibi nibiki. Bamwe ati hajya usanga bari bicaye ku nzoga baraborewe. Petero ngo ataravuga. Ati ubu ni saa 3 haracyari mu gitondo, twe ntituborewe. Ati umuvugishwa n'Imana Yoweri yari yarabihanuye. Haleluya. Ati umuvugishwa w'Imana Yoweri yari yarabihanuye, aravuga ko ngo mu gihe cy'iherezo. Haleluya. Reka tuhasome ngo aba ntibaborewe nk'uko muvyiyumvira, kuko ubu ari saa 3 z'umunsi. Ngo ariko ivyo ni byavuzwe n'umuvugishwa n'Imana Yoweri ati bizoba mu minsi y'iherezo, niko Imana yavuze, ngo nzosuka mpwemu wanje. Haleluya. Kuba ari n'umubiri bose. Mwavyumvise ngo Yoweri, Imana yabwiye muvugishwa n'Imana Yoweri ngo mu gihe cy'iherezo, kandi bantu b'Imana turi mu gihe cy'iherezo. Umunsi Yesu aduga mu ijuru, igihe cy'iherezo cyari gitanguye. Haleluya. Haleluya. Ati mu gihe cy'iherezo, ati nzosuka mpwemu wanje kuba ari n'umubiri bose. Haleluya. Bisigura ngo wewe nanje ubwo burenganzira bwo kuzura mpwemu yera twarabuhawe abizeye Kristo bose. Ntiyahawe bamwe, ntiyahawe abapastori, ntiyahawe abavuga butumwa, ntiyahawe abavugishwa n'Imana, ntiyahawe abapotre gusa. Umva, uri n'umubiri wese. Haleluya. Ushaka kwakira ubwo bushobozi arabuhabwa. Haleluya. Haleluya. Ngo nzosuka mpwemu wanje kuba ari n'umubiri bose. Ngo kandi ngo abahungu n'abakobwa banyu bazovugishwa nanje. Aba ati mpwemu yera niyamara kubuzura, niyamara kubamanukamo, ati abahungu banyu n'abakobwa banyu bazovugishwa nanje, nzobahishurira amabanga. Haleluya. Nzobahishurira amabanga y'ijuru, ndababwira ibigira bibe. Haleluya. Ariko byo bisaba iki? Bisaba uwuzuye. Haleluya. Bisaba uwuzuye. Ntibisaba gusa umuntu ngo nuko ariko arasenga. Oya, banza unywane n'uyu mugabo umwe n'ubu bushobozi bwa mwe, wakira ubushobozi bwa mpwemu yera. Haleluya. Ngo n'imisore yanyu izobona ibyo yeretswe. N'imisore ngo izobona. Haleluya. Imana ngo izobaha amaso abona, izobaha amatwi yumva. Ibyo byose bigusaba iki? Bigusaba kunywana na mpwemu yera. Muntu w'Imana nukuri unywane na mpwemu yera. Igikorwa cyose kirimo mpwemu yera kigira ubushobozi bwo gukiza no gutabara imitima. Haleluya. Haleluya. Ngo n'abatama banyu bazorota indoto. Imana n'abatama izobahishurira amabanga. Haleluya. Haleluya. Mpwemu yera maze kukuzura akuganiriza amabanga yo mwijuru ukayamenya. Haleluya. Ngo merera abashumba bandi n'abahungu n'abakobwa muri iyo minsi nzobasukako mpwemu wanje bavugishwe nanje. Ndagomba kuvuga iki muri iri jambo? Muri iki gihe bantu b'Imana turakeneye kugira amaso abona. Muri iki gihe turakeneye kugira amaso abona n'amatwi yumva. Haleluya. Tukamenya ibihe turimo uko bimeze. Kuko inge ndababwira ikintu cyose nk'umwana w'Imana dukwiye kukiraba tukagikompara n'ikijambo ry'Imana rivuga. Haleluya. Uyu munsi turabona ibintu bibiriko biraba mu isi. Bamwe bakagira ubwoba. Bamwe bakagira ubwoba. Ahubwo aho kugira ubwoba, ibi bihe byari bikwiye kutwegereza Imana gusumba uko twigeze kuyegera. Haleluya. Byari bikwiye kutwegereza Imana cyane gusumba uko twigeze. Kuko nibihe bitwereka ko ibyahishuwe
ibyahanuwe n'abahanuzi, ibyo umwami wacu yasize avuze bizotwereka ukugaruka kwiwe, tukamenya ngo biri hafi. Ibimenyetso byose turiko turabibona. None Yesu mu bintu yavuze nta bintu by'intambara yavuze ngo ihanga rizoterera irindi hanga, impuha zizokumvikana mu isi yose. Ahari amahoro ni hehe? Ahari umutekano ni hehe? Uyu munsi aho umuntu yohungira ni hehe? Ariko ubuhungiro dufise ni bumwe gusa. Haleluya! Ubuhungiro dufise no guhungira muri Yesu, no guhungira munsi y'amababa yiwe. N'ayahandi ho nta na hamwe mu isi hari amahoro, nta na hamwe hari umutekano. Ahatari iki hari ikindi. Haleluya! Ubu ibyago mu isi biruzuye. Ihanga rizotera irindi hanga, intambara zizokumvikana mu isi. Urumva ngo ubukene no kunyiganyiga bizokumvikana henshi. Uyu munsi uri kuraraba ibidukikuje, uri kuraraba waza bari hanze bari yeye, bakubwira ko bamerewe gute. Rero ibi byose bitwigishe kumenya ngo igihe cyo kugaruka k'umwami wacu kiriko kirihuta gusumba uko twari tubizi. Haleluya! Rero ivyo byose tubihishurirwa na mpemu yera. Rero tugira inyota, tugira inzara, haleluya, yukunywana nawe. Uyu ni wazotuma wowe utagira amaso nk'ayabandi bagira, ibyumviro byawe bigera kure gusumba iby'abandi. Ubu ni mpemu yera. Haleluya! Ni mpemu yera. Ngo urukundo rwa benshi ngo ruzotimba. Urukundo ngo rwa benshi ruzotimba. Uyu munsi kwica mugenzi wawe nta ibintu byoroshe gose. Uyu munsi kugirira nabi umwana wawe si ibintu bikomeye. Uyu munsi kugirira nabi umuvyeyi wawe si ibintu bikomeye, ni ibintu byoroshe gose. Ibi byose rero bitwibutse, ibi byose bidukebure, ntitubibone ko ari ibintu bisanzwe, ariko tumenye ngo hari icyo umwami wacu yasize atubariye, hari ibanga yatwibiye. Haleluya! Umwami wacu hari ibanga yatwibiye. Rero umuntu ashobora kurimbura kuri ibyo nuko mpemu yera aba ari muri we. Haleluya! Uko aba yuzuye ubwo bushobozi bwa mpemu yera, akamukangura, akamwibutsa ati ntubifate bisanzwe, bisi bisanzwe. Haleluya! Bantu b'Imana, ibyo turimo si bisanzwe. Ijambo ry'Imana ntiryavuze ngo ubwenge nimwabona bugwiriye cyane muze mumenye ko ndi kwiremba. Ibyo Yesu ntiyabitubariye. None ubwenge uyu munsi mubona bumeze gute mu isi? Mubona ubwenge bumeze gute? Urukundo mu isi mubona rumeze gute? Intambara, inzara, ibyago, mubona bimeze gute? Tubifate bisanzwe cyangwa bitwibutse ko umwami ari kwiremba? Rero abafise mpemu yera nibo barimbura ku kadetaye kose. Nibo barimbura ku kadetaye kose, bakamenye ko ibiriko biraba si bisanzwe. Bantu b'Imana, nagira ndakubwire nanje neruye ngo si bisanzwe. Si bisanzwe. Si bisanzwe. Rero dukanguke, kandi ikidukangura data nta na kimwe yibagiye. Yaraduhaye ijambo ryiwe ngo turirimbure ko ku murango no mwijoro. Niko ijambo ry'Imana rituvuga, ritubwira. Na mpemu yera yaramuduhaye ariduhishurira. Ahatari mpemu yera nta guhishurirwa, ariko ahari haba guhishurirwa. Haleluya! Ahari hari guhishurirwa. Rero ikintu ndakwingingira muntu w'Imana, kanguka umenye ngo igihe kirihuse, umwami wacu ari kwirembo, kandi abazomenya ibihe nabuzuye mpemu yera. Imana yo mwijuru rero ibampezagirire. Muremyi w'ijuru n'isi, sindambirwa kugushima, sindambirwa kugushimira urukundo rwawe n'ineza yawe.
ndashimye ijambo ryawe mukunzi mwiza, saba n'umufasha mwiza mpwemu yera twahawe ngo arisigure gusoma uko je ndarisiguye ko jewe ndi limite, ariko we azi gukora ku mitima ya benshi kandi imitima ikakira kandi ikizera. Ndagushimiye kandi ndakunenahaje, icyubahiro cyose kibi cawe mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye ko vyumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugire umunsi mwiza.